ndazi ko mfise impano yo kuririmba ndaje Shadrack abonye ko ngiye muri korale nawe arankurikiye byo kubasanga ya mpano siyiwiwe mugabo kubera abonye ko ninjiyeyo ngiye kuririmba arambonye kuri microphone ko ndaririmba mu backing cyandi ko ndaririmbisha nawe acira nkurikira yipfuje kuba cakindi ndi eske kuri abo bantu uwo muntu yankurikiye yo bari umunyempano canke yarabikunze arinjira kuri ico kintu kivuga ku iki kuba umunyempano no kubaho ubuzima wiganya abandi ivyo nta bizogushikana nta vyamwa uwamurako ikintu gikomeye mu buzima ikintu gikomeye mu buzima ni ikintu ukora ufise ishuri kuvuga ufise intumbero y'irukuraje so kuvuga ngo ufise amafaranga cyangwa ufise ibiki ama equipment bikwiye ivyo nta na kimwe bivuze muri ibi bintu ndiko ndavuga ikintu gikomeye no kubanza kuronka ishuri apana ko ufise amahera yo kuri studio ngo nchenja muri studio banzu umenye gituma ugiye muri studio ugiye gutanga ibiki ico umaze kucishura niho iterambere ryoroha no kwanza kamenya akicara gasenga kuko hajya kugira ngo menye kiri muri wewe nuko novuga bisako uba en contact n'Imana ni cyakindi yavuze umunyeshuri makuru yavuze yuko bisaba yuko uregwa bisaba yuko ukurikiranwa usaba impanuro abagukuriye ukamenya ikintu rema kiri muri wewe kuko murashobora kuba muri eglise mugasanga ubona abandi bariri baja kuririmba naho kacuvuga ati reka nanje ngene muri chorale oya banze umenye kuba urashobora kusanga uri umusenzi ugasanga Imana yaguhaye Imana yo gusenga undi ugasanga Imana yaguhaye Imana yo kuvuga ubutumwa yo kugenda ka evangelize par exemple ugasanga Imana yaguhaye impano yo kuririmba urumva rero impano ziratandukanye novuga yuko umuntu wese impano umva nibango giwe bisaba ko ugenda ugasenga n'impanuro zikajamo z'abagukuriye kugira ngo ushobore kumenya by'ukuri ikintu kiri muri wewe giza ko umuntu mu kibanza ciwe agakora mu ngabire yiwe tukiraho nyene no kuvuga ngo nibiri kwe ijambo ry'Imana muri Matayo 25 aravuga neza ngo haravuga inkuru y'umuntu yafashe urugendo asigana amatarana abantu batatu umwe muhazi 5 undi 2 undi 1 ndazi ko muhazi ariko uwazi 5 yaradandaje arunguka agarutse yaramushimiye atewe umwizigirwa cyanga mu bwami bwanje uwaziruko nyene aruka izindi 2 kubera ko yakoze arambwiye ati nawe ndagushimiye yagarutse icyanga nawe mu kibanza ciza kubera ko warakoze uwafisanze afise dine ko yamusigiye 2 ariko uwimwe aramubwira ngo nari ndakuzi ko hambara wegeranye ibyo utasanzara ibyo utabivye naciye ndayibika mwivu ntacyo nayikoze mba nishyize mwivu mugabakira ivyabo tabwa ati wowe uri imbura kimazi urumva amwise abayimbura kimazi avuga ngo wewe uri imbura kimazi wakinebwewe nayo majambo yakoresheje tubibagira kenshi yuko impano ingabire Imana yashize muri twebwe irafise n'inyungu kuri twebwe ifise inyungu ku bandi kubera ko Imana niyo haye twebwe gusa nibwira ngo tuyikoreshe n'abandi bahezagire bafashe ko ari umuntu azokira ingwara kube biciye muri wewe nutakora mu ngabire yawe nazokira kubera ko ingabire no turakoresha ingabire yiwawe twe turafisemo inyungu kubera kujya ujya muntu yasigaye atanu bajya abantu bati mwicare ngaha mwe mwakoze murabizigirwa natwe turafise inyungu mu ngabire Imana yaduhaye Gospel TV turabahaye ikaze twongera tubahana mwiriwe mu kiganiro impano yanje kiganiro mwamaze kumenyera mu bwo mutubona twongere tubasaba mugira hari subscribe share like na comment muri uno mwanya rero tukadufise abashitsi badasanzwe uno munsi tubadufise umwe mu baririmbyi uwundi w'umujournalist uwundi nyene ubwo muraza kumwumva uno munsi kabisa agiye kuba deba idasanzwe nayo si yindi niyikurikira ni kubera iki umuririmbyi w'umurundi impano z'u Burundi zidatera imbere mbega byo babiva kuri bo nyene byo babiva ku bajournalist byo babiva ku bene gihugu ivyo ni bimwe tugiye kuvugana murahawe ikaze rero mu cyo kiganiro twongere duhe nikaze abashitsi karibu cyane eko murakoze cyane karibu na hari turashimira kikaze muduhaye murakoze cyane akazina kanyu ku mazina nitwa Pastor Terasi Chintije dumusanganguzi umusanganguzi ino naho turahabona uyundi mwamwitwa bande ubwa mbere gomba nze kubashimira ku butumire mwampaye
natwe turabashimiye. Ku mazina yanjye nitwa Sinomoza Shadrack, nkaba ndi umwenegihugu ariko asanzwe akora ibitandukanye. Ego murakoze cyane, turabona hariya naho uyundi. Murakoze cyane, mbanze nshimire abakunzi ba Gospel Ndiho Gospel TV, nshimire na staff yose ya Ndiho Gospel TV. Ukaryo keza baduhagira ngo badutumire, twagiriwe ibako ryiza cyane mu bakunzi babo benshi cyane kugira ngo batwiyumvire kuno munsi. Mwakoze cyane. Je nitwa Kanyange Everine, nsanzwe nkorera Holy Mountain TV. Nuko mwavyumvise ni Kanyange Everine, ndi kumwe na Terence, ndi kumwe na Shadrack, ubwo bagiye kutuganirira byinshi kucerekeye impano z'u Burundi. Duhora twibaza impamvu ni kubera iki indirimbo z'u Burundi zitavuzwa, ni kubera iki abana bacu twe dukwiye gushigikira no kuba hafi, tudashobora kubiyegereza kandi badashobora gukora, ariko dushobora kubibaza ni kubera iki, ni ngorane yabo canke ni ngorane yacu. Ivyo ni bimwe tugiye kumenya. Terence, twongeye kuguha kaze, tuguhana karibu. Eko namaze kwisangana imuhira. Ubwo rereka ntanguriye kuri wewe nyene, se ubwa mbere ushitse hano, ubwo uri umwana wo ngaha anye. Ego Studio za Ndiho Gospel TV yaramaze kuba muhira kabisa. basha abeshi baramenyereye. Nuko Terence, mpere kuri wewe nyene, ingorane hari ku muziki w'u Burundi ku baririmbyi bacu, ku mpano zacu z'u Burundi, ni yihe ngorane hari, nikiye gituma indirimbo z'u Burundi zitavuzwa? Rero ngerageje kwishura hamwe novuga ku mpande zose. Ndaza guhera kuvuga ku baririmbyi. Yego. Nanje sinikuyemo naje ndivuga. Abaririmbyi kugira umuziki ntuvuzwe rimwe na rimwe twumviriza turaba kuri content, harimo message yihe, harimo ubutumwa buhe. Hari umuntu akora ibintu bitari gwiwe, agakora agatanga ibintu bitari gwiwe, agakopya banaka kubera naka yakoze ibintu hanyuma akamenyekana akavuma akaryasigise, nawe gaca avuga ati naje reka ndabikore, ngende ndabikore, mugata message afise agira atange mu bantu. Rero ivyo bintu nawe yobikora kuvuga canke gushika kure, ivyo biragora kubera bari karakopya na bari karakora ibintu bivuye muri we. Rero ikintu ca mbere mu baririmbyi wobanza kwiyasira neza ko iyo message ugira utange ari va ku Mana, ari ikintu ugira ucontribute muri society. Utarakiga kuko woshaka ukihebera kubera nyene ego. Hanyuma kutavuzwa naho akeshi novuga ko hari n'ikirere usanga kiganje ahantu, asanga abantu nyene ntibakunda ivyo wawe. Ego ari ikirere usanga nyene caramaze kudomina ahantu, ugasanga gukunda ivyo wabo ntibirimo. Hanyuma akaba n'ikindi rero ku baririmbyi nyene, umuziki bisaba uburyo bwishi, bisaba uburyo bwishi no kwitanga kwishi. Rero mu gihe uciyaga aho wihambya, biragorana, uca usanga uri kurakora ikintu ca desa, hanyuma ikintu ca desa naco abanyagihugu baramenyereye, bari civilize, bakunda ibintu ibizimbazimbye. Urumva nyene kuza kugushorera ufisi vya desa biragorana. Mugabo tutibagira ko uba wiyaza aho wihambije, woronka abagufasha, agufasha muri kina kiriya, ukikorera kuko agira ama repetition akwiye, ufise ubuzima bwiza, ufise ibiguhagije byose, wabikoreye ko neza, nta kibazo utazobazanira ikintu cyiza. Kuri wewe rero uvuga yuko ku ngorane y'abanyempano, kuvuga abaririmbyi b'abarundi, yuko ingorane ari yo gukopya. Ingorane no gukopya, bagagira ikintu ata message wumvirimwo, ata hishurirwa wumva ririmwo, kumva ni ibintu yaterateranije akaterateranye, muga ntiwumva ko ari umuziki umeze neza, urimwo ihishurirwa nyene, urimwo message yashatse gutanga. Shadrack, wowe vyumva gute? Kuri kote yiwanje bwa mbere bwo navuga yuko ego abaririmbyi barahari mu gihugu, turese abanyempano benshi cyane, benshi kandi bakora ugutandukanye, kandi bose vraiment baritanga. Ego ku kote je musanze ndakurikirana cyane abaririmbyi, ndakurikirana amakota atandukanye, ariko n'abaririmbyi ndabakurikirana cyane.
umuririmbyi bashobora kubona yakoze ukabona ko yakoze vraiment yakoze igikorwa ciwe yitanze cane yitanze vraiment hageza urumva abatandukanye kenshi ndakunda kuraba je ndashobora kubona nabonye video nkabona ati je indirimbo naye tumva ko indirimbo vraiment ndatahura ukungene yashizemwo ukungene yitanze sindavye ukungene karite yakoze canke ukungene mugandi ko ndaraba ukungene yagize nte basi yitanze yagize paka genda gakora ntaravye ukungene yagize ya navuga karite y'ibintu vy'ibiki ego navyo ndabiharura mugabo ikintu cambere mvuga nti uko biri kose yakoze yitanze kuko yagize pa harabicaye harabarimvye no musi bicaye mugabo yakoze yitanze mu kazi kiwe rero iyo ndirimbo ngaca ndayereka nk'undi umuntu umugenzi canke abandi nkabereka ati ino ndirimbo muyibona gute je yanyigishije ino ndirimbo mugasanga ni cya kintu usanga yabonye indirimbo ariko ntariko arayisapotinga canke ntariko arayisapotinga sero n'ingene umuntu yitanze cyane ariko arayisapotinga avuga ati ngura ibintu nguraba novuga amasanamu uraba audio rabiki hambwira ko ivyo ndavyumva nivyo ndavyumva mugabo nuwi wacu kandi dukeneye kugira iki kumuteza imbere dukeneye kumuteza imbere je novuga yuko ku ruhande rw'uwanje barahari barakora mugabo ni cya kindi tukiko turashaka kumenya neza none kugira iterambere ryabo eske kugira ngo batere imbere ko harabatera ari usanga arakora agasanga yateye imbere n'undi ugasanga n'undi yakoze ariko arakora cyane mugabo aracari hasi rero umuntu akaca yibaza rero ni yihe canke nikiye kintu umuntu yogira novuga cokorwa kugira ngo ashobore zamuke naho nk'abandi aduge kuko harabusanga bari hasi kandi ugasanga arakora cyane arakora meme gusumba naho undi ari hejuru mu ugasanga ni cya kindi aje kuvuga Terence gushigikirwa ugasanga ntashigikirwa cyangwa ugasanga burya n'umuntu yigwana ko cyane gose rero ugasanga abantu bo bafatira ku byo babona afatira kuri produit final yabonye ko indirimbo yasohotse akaca afatira kuri video na audio urumva akaca avuga ati ibintu bimeze nabi umva ntiyumvire se kujya muntu arafise umufasha canke ni uyifasha ubwiwe kuko ashobora kuba yasohoye ibintu bimeze gutyo wonye ari ubwiwe rero je uyo muntu ndamusapotinga canke ndamushikira cane gusumba wawo ndashikiye kuko uyo muntu yashizemo ingufu ziwe zose yitanze cane nico novuga yuko biratandukanye ugiye kwinjira muri fi yiwe prive umenye ingena akora ibikorwa vyiwe ntuza gutahura eske nukuye kuntu musapotinga nihuza gutahura akamaro k'ico kintu karakora ego nuko twakire Verine nawe mu journaliste wacu nongenda bashimire ariko ngaruke gato mwavuze ngo kubera iki abanyempano bo mu Burundi batariko baratera imbere tukiraho mbega muvuze gutera imbere kwabo ni mu buryo bw'impoye canke ni mu bintu tubonesha amaso navuze ati tuvuze gutyo mba nshatse kuvuga ko ni kubera iki indirimbo zabo zitariko ziravuzwa kandi ziko zirasohoka indirimbo zabo ziko ziravuzwa yego gusa kimwe ni kubera ko n'abaririmbyi canke abanyempano batandukanye bonda bakunda ariko no kuvuga bamwe muri bose hari igihe umengo umuntu impano afise ntaratahura cane icarico yego ubundi mu mpano umuntu yarakeneye kuregwa kubera ko impano ni ingabire Imana yashize mu muntu kanaka umuntu wese arafise impano ubundi ariko ni ingabire Imana yashize mu muntu kanaka kugira ngo izogirire ikimazi abandi bantu ingabire ubundi si iwacu umuntu afise ingabire naho kugira ngo abanza yitahure aho narakeneye kuregwa nabivuze amaze kuyitahura ayishira ku mugaragaro igafasha abandi kenshi ya abitahura gutyo ko ari inyungu y'abandi kubw'Imana no kuvuga ngo iterambere ryo riroroha cyane biragoye kuvuga ngo umuntu indirimbo yiwe yafise amashusho meza ariko indana atakintu tekeye tuba dukeneye message ubutumwa bwiza heshi turabwumva ku radio buravugwa ahandi amagize bunye ni menshi umuntu aratahura ijambo risigura gutya rifise inyungu gutya na gutya umuntu abafise byinshi yagiye ariga rero tuba dukeneye muri ya mpano naho twumvirize message ni yahe impamvu rero abanyempano tuvuga ngo ntibiriko biratera imbere kubera iki urasanga indirimbo ni nyinshi sindaguhenza indirimbo ni nyinshi kuri YouTube zirahari abaririmbyi byacu ni benshi cyane ariko ugasanga hayerima ya message twa dukeneye kumva ntayirimo
rero umuntu iyo yumvise indirimbo irasohotse ariko ntari ko arumva message iri kwiramuha araja ko niyo like ashatse akayigira mugabo kubera ko ataco yamushizemo nawe ntayiha abandi vuze nihereye ko nk'akarorero ngene nsanzwe ndabikora mbanza kuronka ihishurirwa ndose ihishurirwa nkaronka message ngira ntange aho isigaye nsenga kugira menye ingene ndabitondeka kubera ibi by'umuziki yabivuze ni ikintu cyo kuregwa urabufise message ukabura ingene uyitanga message urayifise muga ingene uyitanga ntibiza kuryoha neza bisaba naho kubuzi n'ubumenyi bw'ingene babitanga message urayubakira ikizu irafise introduction irafise development irafise conclusion ayo maparti yose akagaragaramwo kandi ukayitanga mu buryo bw'umuziki nyene atari mu buryo bw'ivyese canke ibiki ariko mu buryo bw'umuziki ukumva ko harimo bisona neza mu matwi abariko baravyumva vyanditse neza harimo ihamagarana ry'amajwi ivyo biza kumuha kuvyumviriza neza yumva nyene kariko karinjira yumva ko biriko bivugwa neza rero ivyo vyose yabivuze ni kuregwa impano yifise icara hasi ku birenge vy'abagukurira hanyuma bakurere ati urose message rero bigenda uko ushubikora uko ukaregwa maze ukazovamwo umuntu akomeye waraciye ku birenge vy'abagutanguriye imbere wararose abantu bakurera ni nayo mpamvu nyene nkaje nihereyeko narabuze uwundera impano yanje ndabura umuntu ayirera ndavuga ati iyo nkaronka umuntu andera mu buto mba narageze kure gose nca niha initiative yo kuba inyishu y'ikibazo canje ko nabuze uwundera reka negeranya abandi ndera nico gituma naciye ngira umugwi wa Powerix Team abasangangutse kugira bikunde ndera abana batonye ndabarerere mu impano zabo ndaziha intumbero kugira bazoshike kure aho ntashitse abana bazohashike turi kuri ico nyene c'abanyempano tukirwa Terence nyene fise ikibazo kuko urashobora gusanga nk'akarorero kandi abakakorare kuko narayibayemo usanze nk'abaririmbyi baraje uno munsi ndumuririmbyi ndazi ko fise impano yo kuririmba ndaje uyu Shadrack abonye ko ngiye muri korare nawe arankurikiye byo kurosanga ya mpano siyiwiwe mugabo kubera abonye ko ninjiyeyo ngiye kuririmba arambonye kuri microphone ko ndaririmba mu backing cyandi ko ndaririmbisha nawe acira nkurikira yipfuje kuba cakindi ndi eske kuri abo bantu uwo muntu yankurikiye yoba ari umunyempano canke yarabikunze arinjira kuri ico kintu kivuga ku iki nico nahereyeko kuba umunyempano no kubaho ubuzima wiganya abandi ivyo nta bizogushikana nta vyamwa uwamurako ikintu gikomeye mu buzima ni ikintu ukora ufise ishuri kuvuga ufise intumbero y'irukuraje so kuvuga ngo ufise amafaranga canke ufise ibiki ama ekipema bikwiye ivyo nta na kimwe bivuze muri ibi bintu ndiko ndavuga ikintu gikomeye no kubanza kuronka ishuri apana ko ufise amahera yo kuri studio ngo ncenja muri studio banzu umenye igituma ugiye muri studio ugiye gutanga ibiki ico umaze kucishura niho iterambere ryoroha hari akantu kamaze iminsi kariko karamfasha Farawo yarabajije abagendanye biwe ntuze ahejeje gutanga irya solution y'ingene bakemura ibintu bijanye n'ubutunzi mu gihe c'inzara no mu gihe c'agahimbo ahejeje kubikemura yarabajije ikibazo ati tworonka hehe umuntu afise mpwemu w'Imana nk'uyu muntu kuvuga mpwemu w'Imana amuriko yatumye atanga inyishu zo mu gihugu inzara hagiye kwaduka ibihe vy'agahimbo hagiye kwaduka n'ibihe vy'inzara muga bari bajuragaritse none tuzoca tubigenda gute muga kubera ihishurirwa afise mpwemu w'Imana ari kuri we yaciye atanga inyishu kuvuga umunyempano n'umuntu afise inyishu
y'ikibazo runaka azanye inyishu y'ikibazo runaka nk'ubu mwebwe mwahagurutse muri inyishu y'ikibazo cy'uko abantu tubura aho tuvugira nuko twarosa aho tuvugira muri inyishu murafise vision murafise intumbero yica bahagurukije nanje mpagurutse kuririmba nje ndi inyishu yikiye k'abantu bahurumbiye bijya bindi baririmba biriya baririmba ugasanga indero y'abana irikirapfa baririmba hari ibintu ntavugira no ngaha basha ugasanga uhuye n'umwana ariko araririmba ibintu ukiyumvira uburundi bugiye ububwande rero uhagurutse ati reka mpindure abana baronka ivyo baririmba birimo ubutumwa bwiza birimo ukwatura ivyizigiro vyacu aho ubuje uri inyishu impano yawe irikira kora mu murongo yego simbiye kuri Shadrack umurumvisi ivyavuze yavuze ati mu bisanzwe ingene wabibona nuko zari zikwiye kuregwa mu bisanzwe impano ni zibiri ziratandukanye donc hariho ukurikira abandi hariho n'impano y'ukuri usanga afise ingabirano yiwe muri we nyene kandi gasasagara nkawe Shadrack ni giki ubona kuri bajya abantu bakurikira abandi donc nkawe urankurikiye ndi umunyempano vy'ukuri ndumva ko impano iri muri je kandi ivyo ndiko ndakora biko birashimwa ni giki wohanura ujya muntu ariko arankurikira kandi azi ko atampano yofise ofete ari gukunda ikintu no guherekeza abakirimo ku muntu usanga akurikira agenda akora ikintu nko abonye undi mugenzi wagiye gukora ico kintu nibaza yuko uwo muntu ntaba aratahura icaro bwiwe ati je kubera ego urashobora kuba ubona abandi bafise impano n'abandi bafise impano yo kuja yo kuririmba we nawe ukaca uvuga ati kubera mbona naka aririmba kandi n'umugenzi urumva canke nubwo tora umugenzi mugace ndamukurikirana kumwe nakora aririmba reka nce ndirimba ko aririmba ukaje usanga ntibigenze kuryo babishatse ukaje utangura kwita kwibiraki urumva ni hahandi usanga ugiye gukora ikintu ico kintu ugiye gukora navuga sici wawe umuhamagaro wawe kuko hari ikintu cyose n'umuhamagaro nk'ubunye mwebwe mwadukoranije ngaha twese kugira ngo mutugirishe ikiganiro umva n'umuhamagaro umva umuntu wese ujyana n'umuririmbyi yumva yaje kugira ngo yexprime nk'umuririmbyi umva nicyo yahamagariwe nibango ryiwe urumva umva nobahanura yuko no kwanza akamenya akicara agasenga kuko hajya kugira ngo umenye kiri muri wewe nuko navuga bisaba ko uba en contact n'Imana ni cyakindi yavuze umumenyesha makuru yavuze yuko bisaba yuko uregwa bisaba yuko ukurikiranwa usaba impanuro abagukuriye ukamenya ikintu hema kiri muri wewe kuko murashobora kuba muri eglise mugasanga ubona abandi bariri baja kuririmba naho ukaca uvuga ati reka nanje ngende muri chorale oya banza umenye kubera urashobora gusanga uri umusenzi ugasanga Imana yaguhaye Imana yo gusenga undi ugasanga Imana yaguhaye Imana yo kuvuga ubutumwa yo kugenda ku evangeliza par exemple ugasanga Imana yaguhaye impano yo kuririmba urumva rero impano ziratandukanye novuga yuko umuntu wese impano umva nibango ryiwe bisaba ko ugenda ugasenga n'impanuro zikajamo z'abagukuriye kugira ngo ushobore kumenya by'ukuri ikintu kiri muri wewe umenye ikintu Imana novuga yagushizemo kugira ngo gifashe abandi ego niko novuga ego ikibazo ni ca kindi nyene nawe urashobora tubwira Eveline ico nahanura umuntu akorera mu mpano itari gwiwe kubera ko abonye mugenzi waje kuririmba n'agaca agenda ko akabona ko nawe yoririmba bisa neza nivyo biba bisa neza amaji ariko arasohoka ameze neza biba byoshe ngo umuntu wese bibamwe ariko atari impano yawe naho gerageza urashiramo ingufu kifosa uranaruha ubundi abantu bakiye gutahura yuko ni byiza ko umuntu mu kibanza ciwe agakora mu ngabire yiwe tukiraho nyene no kuvuga ngo nibiri kwe ijambo ry'Imana muri Matayo 25 aravuga neza ngo haravuga inkuru y'umuntu yafashe urugendo asigana amatarana abantu batatu umwe muhazi 5 undi 2 undi 1 ndazi ko muhazi ariko uwazi 5 yaradandaje arunguka agarutse yaramushimiye ati uri mwizigirwa icaranga mu bwami bwanje uwazi 2 uko nyene arunguka izindi 2 kubera ko yakoze arambwiye ati nawe ndagushimiye yagarutse icaranga nawe mu kibanza ciza kubera ko warakoze uwafisanze afise zine ko yamusigiye 2 ariko uyimwe
aramubwira ngo nari ndakuzi ko hambara yego wegeranye ibyo utasanzara ibyo utabivye naciye ndayibika mu ivu ntacyo nayikoze mba nishize mu ivu mugabo akira ivyabo yego cyangwa ati wowe uri imburakimazi urumva amwise abayimburakimazi avuga ngo wewe uri imburakimazi wakinebwewe nayo majambo yakoresheje tubibagira kenshi yuko impano ingabire Imana yashize muri twebwe irafise n'inyungu kuri twebwe yego ifise inyungu ku bandi kubera ko Imana niyo yahaye twebwe gusa nibwira ngo tuyikoreshe n'abandi bahezagire bafashe ko ari umuntu azokira ingwara kube biciye muri wewe nutakora mu ngabire yawe nazokira kubera ko ingabire no twakoresha ingabire yiwawe twe turafisemo inyungu kubera kujya ujya muntu yasigaye atanu bajya abantu bati mwicare ngaha mwe mwakoze murabizigirwa natwe turafise inyungu mu ngabire Imana yaduhaye ukoreye mu ngabire itarigwa nko umuntu akurikira abandi akaririmba cyangwa akora ikindi atariciwe kuvuga ko yanyungu worose ntayizoronka na kimwe cyo wari kuba mu ngabire yawe naco nibigeze unagitahura ukuntu wafashe umwanya kubitahura kumenya kutari mu byo wawe nugutahura yuko umwe wese impano Imana yamuhaye nubwo ari inyungu ku bandi natwe turafise ibitsibo tuzamikwa mu ijuru sinzi wavuze ngo nubwo mu ijuru twogenda twese abana b'Imana amapeta azoba hari umuntu yakoze ibintu byinshi byiza nyene Imana yishimira yakore mu kintu ciyo neza uko bitegerezwa azoba afise ibitsibo byinshi ako kantu niko ariko ujya nawe yakirije kubera ko nyene yakirwa ubuzima bw'Imana kaja mu ijuru kucyo azoba ari ahantu basiye azoba ari mu ijuru mugabo urumva nimba umuntu yicaye hano hari abandi bicari hejuru kuzindi nibe zitameze nka zazindi umva ko hari akantu hariho difference bihari wazoba ameze ngo nk'uwokowe niki jambo rivuga nta bikorwa byoba afise ukuvuga uroro bwinshi burahari burya n'ikirato umuntu yambaye ikirato atari nimero yiwe ntatambuka neza ariko nyine bitamworohera n'ingabire nuko bimeze umuntu wese ari mu mpano yiwe aroroherwa iyo uri kukurikira abandi kubera ko byaryoshe nuko iriba biryoshe turi muri concert Dudara ajya kuri podium canke David Wimana ba Edin Deyana n'abandi ba Eden Banga biba bisa neza nyine umengo nawe uri hajya ahantu biraryoshe menga byo kubera abantu bose stade nini ya iri kuraba wewe barindene aza kuza ryari basi none baza kuja kuri podium ryari ko bataza aho nawe urumva uri mu cagitigiri cy'abazaza aho nyine kuvuga ko ugo muntu umengo nyene wobijamo ariko ciye wiforce ukabijamo ku ngufu kubera ko nabiryoshe atari vyawe urumva urahomvye uri gukora mu bintu atari byo wawe aho nta bitsi wafise aho wari ufise ibitsi wari hariya nawe wagiye ntabyo wakoze cyo kibazo kihari umuntu wese akore mu ngabire yiwe abanza afata akanya atabitahuye arabumukurira kubera ko n'umuti agomba kuba twese abastar kamenga umuntu nyene none nakandi nde kuca kumubaza yacu mengo nyine arankengereye ariko n'ibintu bisanzwe we nimba ari ikintu nsumvye akwaze mbega uri kurategura indirimbo bigenda gute wahereye he numvise ko ntabishoboye sivyo wanje sivyo wawe ya nuko bakunzi bande Gospel TV ubwo muri ko muravyumva miko murumva ikintu dukwiye guhindura haba kubaririmbyi bose ndetse no kubene gihugu ubwo hariho byinshi tugikosora mu ndirimbo mpimbazamana kandi by'ukuri birakwiye ko dukosora kuko nasanze ikosa riri kuri twese haba ku journalist haba ku bene gihugu ndetse haba no kubaririmbyi ubwabo ubwo turiko turumva yuko amakosa twese turaba ni guhindura